umuntu yabiteguwe n'umuririmbyi asanzwe ari umuraperi abikora neza cyane twa Mukombozi ari mu mahigwe baronse amahigwe yo gutegura kino giteramo ca Umutwenzi Festival urana ko ni giteramo cyasho kwitabirwa n'abaririmbyi bagera kuri 40 bashoye kuririmba kuri ya stage ya Umutwenzi Festival. Igiteramo cyatanguye guhera isaha 8 zo ku mugoroba. 14 evenement ritanguye hariya kuri Umutwenzi Festival hariya kuri ETS Kamenge. Stage nziza, sound nziza, ecran géant nziza, ebana fresh ibintu byose byaritsegwa nka VIP heza narijyana ko bashogendigwa nonye n'icubahiro mukuru w'igihugu kuri rya munsi ya Umutwenzi Festival bashoye kumuha invitation araza kwitaba kino giteramo. Yari Umutwenzi Festival nyine bashaka kuvuga ati ryari joro rica ryo kwibuka kwikukira kw'abarundi nico gituma twashisemo cyo kuvuga ati ino date zo turayibuka itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu y'uko umwaka utashe. Rero basho gutegurwa kino giteramo umuntu asho gitegura ni Mukombozi yifitikanye n'abo jasho kumushigikira twashoye kubona ba Masterland basho gukorana nabo twarashoye kubona umuririmbyi Spokes nawe yari muri staff yarateguye Umutwenzi Festival. Nukuri baragerageje gukora ibikorinka kugira igihugu cacu cerekane ko turi mu mahoro meza cyane. Rero Umutwenzi Festival n'ingene vyari meze n'ingene vyari biteguwe yari ambiance dasanzwe. Umaze kubona nyene icubahiro umukuru w'igihugu umujene akunda abajene ashigikira abajene ntarija n'ivyarigenda n'ibyago vyari kubyongereza uburyohe bwinshi cyane. Rero ku munsi wa kabiri nukuri yari ambiance dasanzwe imiryango yari yugure guhera isazi zo mu gatondo hariya kuri ETS Kamenge. Kwinjira ari kwagusa mu kibanza gisanzwe hanyuma VIP yari invitation kwinjira hariya muri table cyangwa kwicara hariya muri zirya tente basho gushira hajya muri hariya kuri ETS Kamenge. Kwinjira yari for free ariko muri VIP basho kuguha invitation mukagenda ukicara hanyuma bakaguha n'ikinyobwa ugafungura ibintu bikagenda neza cyane. Rero yari ambiance abarinzi yari bari hajya ndashaka kuhagidondagura babe mwamwe twarashoye kubona umuririmbyi B-Face twarabonye umuririmbyi Double J twarabonye Mokenzi Rarijo Wiz Design Mokenzi n'abandi benshi cyane bagiye baririmba kuri guest stage. Twarabonye ba Cedric Bangi twarabonye ba Loliro twarabonye ba Wiz Design benshi cyane baragira performance bose baragize performance. Twarabonye ba Shankir kama tudondangura ngahandi twabaheza twarabonye ba Rarijo bose baragize performance kuri guest stage. Rero abarinzi bagera kuri 40 twahora kubibona kera cyane twabiruka muri Dunda na Buja FM niyo yateguye kino giteramo cyo kuvuga abaririmbyi 40 bose baba superstar kuduga kuri stage nyigi. Rero ku munsi wa kabiri yari ambiance dasanzwe twabonye kwanza performance z'abaririmbyi Victoria Steam cyangwa na MTC basanzwe baririmba gospel batango bo hakiri kare guhikaze nyene cyo mukuru igihugu ari hajya Mr Lopez nawe nari hajya asanzwe aririmba gospel najya nawe nafise evenement ariko n'ivyabujijwe kugira ashoboza gushigikira abarinzi bagenzi wiwe. Rero ku munsi wa kabiri rero nukuri yari kintu kitazoba kishwa kibagirwa ngaho mu Burundi. Ugerageje kuraba ambiance bagize ugerageje kuraba ingene bateguye bijya bintu ebana byabatwa amafaranga menshi uburyo bwinshi ijya stage twari gwebona ingambwe y'u Burundi stage ishobora guhagagwamo abantu 100 kuri stage imwe. Live music yari hajya ibicuranga byose biza live music byose byari biri hajya. Turaza gufatira ama video amwe y'abaririmbyi nyine bashogira performance hariya kuri ETS Kamenge n'ingene zari meze. Turaza gukoreka performance ya Wiz Design ingene yashoye kwikora kuri ETS Kamenge n'ivyo ari biteguye n'ingene byari bimeze. Rero ku munsi wa kabiri abaririmbyi hari abaririmbyi ba live music urazi ko Visha sanza aririmba live music, Rarijo yararimbye live music, Victoria Steam yararimbye live music, MTC yararimbye live music. Harimo abaririmbyi bamwe baririmba live music kandi byaribwireje ko umuziki wa live music uraryosha. Hari abantu twabonye nivyo ngo namambwira abaririmbyi b'abarundi ifoko twiga live music. Abaririmbyi bageze performance ya live music barasumbije abaririmbyi bageze performance ya playback. Nukuri playback irevre iraryoshe mu DJ ko arakuvugiriza ariko biraryoshe cyane gose bari ko barakurivuriza live music mu mengo ni CD ziko ziravuga hajya. Vishu bantu b'Imana yaradukubitiye umuziki turavuga ati ebana iyi ni CD niki. Ariko tukiri ngaho nyene ingiyogira performance kwanza tubabwire kwanza bimwe byaranze runo rubanza. Nakubwiye ko harimo abategetsi batandukanye nyene icubahiro mukuru igihugu Evariste Ndayishimiye ari hajya twarabonye usanzwe urongoye CNDD-FDD Reverend Kuri nawe nari hajya twarashe kubona usanzwe arongoye
komine ya Nahangwa nawe nera ari hajya na Mukaza bose bari hajya urumva ko abategetsi batandukanye bose bari baje kushigikira abaririmbyi yari go gambere tubonye abaririmbyi bashowe guhagara kuri stage bagora kuri 40 ariko na nyine icwero umukuru w'igihugu baciza Sylvestre nabone sinabibagiye narijya ciza Sylvestre yasho kuririmba ino ndirimbo ati Burundi uri umutima wa Afrika zogukunda gushika gufa yari ambiance dasanzwe nyene icubagiro nawe nako aririmba ino ndirimbo ari kumwe n'abaririmbyi ciza Sylvestre ko aririmba ino ndirimbo nukuri yari ambiance dasanzwe aho nyene icubagiro mukuru w'igihugu yaravuze n'ijambo ryo gushimira abaririmbyi ati kera abaririmbyi bafata umengo ni bidoma cyo kintu cyanezereje cyane haje ubonye umuntu kuri igihugu ariko aravuga ijambo aravuga ati kera abaririmbyi babafata umengo ni bidoma babafata umengo n'abanywarumogi ariko ubu umuziki wabo urateye imbere cyane yaratanze n'akarorero ati jewe ubu tuvugana urazi ko sanzwe ndumuntu ndikuru cyane murazi ko twandikirana n'abajene jewe bifesi yarandungikiye invitation yaramaye urupapuro yaramaye invitation ambwira ati ndashaka uzoze mu bugeni bw'iwanje nyene icwero mukuru w'igihugu ravyo nyene icwero mukuru w'igihugu niwe vyivuga iryo jambo ati nukuri ni ikintu gishimishije cyane kera babafata umengo ni munywarumogi kera babafata umengo n'indi shuri dameze neza cyane nukuri aravuga iryo jambo ryo kwashimira abaririmbyi nyene bariko barakora neza yaravuze ati no korora ndiko ndabona bariko barorora bifesi ariko arorora yaranumiye ko azosho kuraba asanze yororera urumva ko ari ikintu ciza cyane cyo kubona ko abaririmbyi bacu inyuma y'umuziki akandi kazi karabandanya inyuma y'umuziki akandi kazi karabandanya nukuri yari ambiance dasanzwe nyene icwero umukuru w'igihugu araganira n'abajene arakanira n'abaririmbyi baririmba indirimbo ajya kuri stage na nyene icwero umukuru w'igihugu ari hajya arumva ko cyari ikintu ciza cyane ariko baratera inkuru yo kubona ko abaririmbyi nabone bari fier yo kubona ko nyene icwero umukuru w'igihugu yabagendeye kuza kuraba umutwenzi festival nyene bimeze rero tuvuye ngaho nyene icwero kuri w'igihugu urana ko bwaca tukikukira yatashe yakirika yatashe nko masambiri z'ijoro kugira agende sho kuruhuka hanyuma umuziki urabandanya narijya bari bafise autorisation kuririmba umuziki gushika mu gitondo bari bafise autorisation kuvuga ati mupige muziki mbaka asubuhi autorisation bari bafise rero gushosa ambiance yari imeze neza twarabonye performance oduze kuri stage twarabonye Mokenzi aririmba ahamagara abafana bakaririmbana kuri stage bagatana amano umuziki murazi ko Mokenzi n'umuntu asanze ari kuru cyane twarashoye ko muri kazi Shan Queen beshi cyane baratanga Shan Queen afise imbanyi kandi kuze cyane bano b'Imana none Shan Queen kweli araza gutamba nijya ndimeze kujya yibungenze kweli ariko nivyamubajije byaracanze ama dance yaratanze umuziki araha abafana muziki mwiza bishobotse Shan Queen ko yibungenze kweli ataweza kupiga ama dance kweli ebana byari ambiance yari ambiance dasanzwe umuziki yona ko basho kwitegura ikintu ciza cyane rero tukiri ngaho nyene uyo munsi nukuri yari ambiance dasanzwe je narahagiye saa 4 z'ijoro ndaswe ndagenda mu by'akazi ndaswe kandi ndagaruka naje mu masaha 8 z'ijoro umuziki ugihariye muririmbye Diwana ko aririmba Fabilova ariko aririmba Kingorongoro ariko aririmba Rarijo ariko aririmba abo bose ndiko ndadondagura abakuriya ngusha Rarijo yadukubitiye live music kuri kakagezi reka nahe Rarijo warawunyemeje performance wagize ku munsi wa kabiri muri rijya joro saa 4 z'ijoro je nandi hajya yara nikasema Rarijo ni pa music live music muziki uri bana ukosoye umuziki mwiza bariko baramuvugiriza abacuraranzi benshi bakavuga ati bana umuziki uko fresh rero tumukeze cyane kuri Rarijo dukeze abaririmbyi bose bari live music dukeze cyane n'abasho kuririmba playback yari ambiance dasanzwe ariko dusabe hariya kwanza batutwereke kwanza ingene byari bimeze performance ya Wiz Design yari imeze gute performance ya Wiz Design nasho kuririmba atkubishe indirimbo za playback let's go na performance ya Wiz Design hariya kuri ETS Kamenge ya Umutwenzi Festival kuvaria mu gihugu ca Tanzania na usundi twa Ibraah canke Chingi yamaze gushika ngamwe cyo Burundi aho yashise ku munsi wa mbere aho yaraje gukora show afise show ku munsi wejo hariya muri arena biteguye gute bimeze gute nje kubwira uno muririmbyi yo mu gihugu cyo Burundi yavyaranye no murundi kazi ngamwe cyo Burundi bafitaniye umwana umwe inyuma kugira mariage mwaka weze muri 2025 ubu turi muri 26 yamaze kuza avuga ati reka nze kubereka umwana hama ndabakubitana show imwe zibiri canke 3
gatatu ngambwe cyo Burundi ibintu bigenda neza cyane ubu tuvugana uno muririmbyi Ibraah yakoranye n'abaririmbyi babiri ndavuga umuririmbyi Sabi indirimbo bise Humo indirimbo gira kabiri bari kubona Big Face on the Floor indirimbo bise Connection indirimbo ziko zirakunda cyane muri kino gihe ubu tuvugana uno muririmbyi ariko aragira media tour bari kumwe na Big Face on the Floor kuvyerekeye indirimbo yo basohoranye no kuvuga show bagiye gukora ku munsi wejo rero bimeze gutse ku munsi wejo hariya muri arena uno muririmbyi kuva hariya mu gice Tanzania yitwa Ibraah afise indirimbo ari kumwe na Harmonize yakunzwe cyane kandi gushino sa ino ndirimbo iracakundwa cyane yitwa Dhahabu ni indirimbo azogira performance ku munsi wejo hariho ama surprise menshi cyane mudushobora kubona hariya muri arena biteguye gutse rero kwinjira kujya mwashe kubona publicity yacu kwinjira amafaranga 30 mu kibanza gisanzwe hanyuma muri VIP n'amafaranga 150 kwinjira azari amafaranga make cyane rero kutuvugana amatike ariko aradandazwa hariya muri arena nasho kubona n'abantu bitandukanye biri hajya aningene bimeze kuvyerekeye evenement izotangura guhera isa 12 zo kumugoroba niho show izoshobora gutangura neza na neza ugerageje kuraba ariko aritegura neza cyane umuririnze ko aragira na repetition bariko baragira na media tour kuvyerekeye indirimbo bakoranye no muririmbyi Sabi indirimbo bakoranye no muririmbyi Big Face on the Floor indirimbo bise Connection kandi n'indirimbo ugerageje n'indirimbo ziko zirakundwa cyane gose uno muririmbyi Ibraah ubu tuvugana ariko aragira ama repetition atandukanye kubera kugira shori kubaha show imeze neza rero azari kumwe na Big Face on the Floor azari kumwe na Mr Champagne azari kumwe na MC Kabos Folir azari kumwe n'abandi baririmbyi atandukanye amasibisi atandukanye azari kumwe na Double J urana ko ku ruhande rw'iwabo bari kuba ritegura igikorwa ciza cyane kugira bashobore kubaha show imeze neza cyane show yaguse show atahandi hantu uzoshobora kuyibona atahandi uzoshobora kwisanga atari hari ya muri arena rero uno muririmbyi Ibraah kugira ashobora kubwira ati ubu tuvugana ari ngaha mu gihugu cyo Burundi arababwira ati kaze kugira ashobore kubaho umunezero inyuma kugira mariage inyuma kubazanira umuzukuru ngaha mu gihugu cyo Burundi akubwira ati ibintu byose bimeze fresh ibintu byose namaze kwipanga umuziki uzakuwa fresh sana ari kumwe na Big Face on the Floor birashobora kuvugwa ko azaje na Sabi azari hajya bagize performance ino ndirimbo Humutu ariko gushino sane turabimenya ariko amatwa asumira kugira ati kwera barimbanye n'indirimbo bari kumwe na Sabi birashobora kugaragara bakabona performance n'indirimbo Sabi ari kumwe n'umuririmbyi kuva hariya mu gice Tanzania Ibraah ari ngambwe cyo Burundi yamaze kwipanga akubwira ati ibintu byose ni fresh urana ko ubu tuvugana ariko aragira media tour kuvyerekeye indirimbo bakoranye na Big Face on the Floor indirimbo bise Connection indirimbo nziza irikira kundwa cyane yaba ngambwe cyo Burundi yaba hanze y'igihugu urana ko Big Face on the Floor kugira ati nukuri ino ndirimbo yanje irikira kundwa cyane kandi n'indirimbo irikira fatisha rero ku munsi wejo gahunda nimwe gahunda zigusiba Friday uno muririmbyi Ibraah kuva mu gice Tanzania ari ngaha mu butaka bw'u Burundi ngaha aduhesho hariya muri arena kwinjira n'amafaranga 30 mu kibanza gisanzwe VIP n'amafaranga 150 akaririmbo Connection ariko bona Big Face on the Floor na karirimbo gushino saha abantu ariko arakunda mukaryohererwe muhimbagwe show niyo ku munsi wejo Friday ndazi ko atari map atari muri arena baha show imeze fresh let's go nakano karirimbo Connection akubwira ati twagiye Big Face on the Floor ari kumwe na Ibraah tubwira ati Connection